ariko wangu je ndiyumvira none mana wewe urabesha je nimvira wewe tuvuga tuje ku ngango yangiriye neza uradukoreye aka kantu we n'igitaramo citwa yangiriye neza uradukoreye aka kantu n'abahora baririmba ibindi atawe urimwe batakuririmba ozi bo burabagirira neza ukabaha igicu ciza tworukiye twonone ibintu ndashaka ndabivuga kuri televiziyo bavyumva mwebwe dushobora kubaha kubera ko muririmba ibintu biri discriminatoire ikibazo tukiraho kuva ryari ibintu vy'Imana biri discriminatoire muri kino gihugu cacu je naratsitaye narababaye oya birababaje nukuri ihangane aba bantu nibwo turavuga na colonisation bababarire Hervé nkibagira umfashe nashaka gushimira B-Face on the floor nashaka gushimira Mr Champagne Hervé nkibagira abo dushimira unyurutse nashaka gushimira Big Fizzo okay nashaka gushimira Sadbi harundi twongeramo Arafro Arafro n'umuntu wacu birashoka kuno munsi amakampuni afata umu artiste akamushira kuri level bifuza uno mustanguye kuvuga ngo Kidumu ukavuga ngo Apollinaire Dudu n'abandi bose hari ibintu bariko barakorana na kampuni kanaka ubwo nye reputation ibihindutse kubera aba bantu bose nivyo bumva nga wambonye James na Daniela ahubwo bako bararirimba kuko narahagaze hajya ndaraba abantu baje ndimvira aba bantu bako barasimba mu vyondo kweli ndavuga aba bantu kwanda ninde yabazanye aba ni bande ko nabona amasura ntazi nabona abantu nabona ubwana bwinshi buko buranyuragira nk'imve abana bari kumwe abavyeyi babo bari byari byaryoshe tu ku buryo abantu barabara kumva umengo mwe mize turavukana mwe muri abavyeyi mwebwe muri abagrambare muri urabara ukumva birarenze c'est pas discriminatoire nka umengo twebwe tuba twamutumye urumva umengo twese twamubwiye ati dukunda birabura canke dukunda binzobe turirimbira c'est pas discriminatoire General narababaye oya birababaje nukuri ihangane aba bantu nibwo turavuga na colonisation bababarire ihangane Bonjour, bon après-midi. Canke mwaramutse canke mwiriwe mu Kirundi. Abantu nkaje mwumva Kirundi gusa. Twizere ko mumeze neza mugwe neza ibintu ari wanene mu miryango yanyu namwe ku giti wanyu. Iyi ni Siren Vibes iri kuri Facebook, kuri Instagram, kuri YouTube ariko cyane kuri YouTube ko niho ushaka ibiganiro. Donc nimba uri umushitsi mushasha umunywanyi mushasha gira abone canke subscribe unyasiga gasa na blonde kakiri rouge mufyonde hanyuma uka emisika kuryohera urayipartage abagenzi bawe je nitwozi akoze kwa ntoravye no gambira kubanywanyi bashana batanzi niko nitwa hanyuma uyu munsi mfisa tumengera bahabe microphone bivuge baramutse akuri bazabanyine ko mubazi kora ko bubona abastari gose n'abastare twica ukuntu nyene biri bizarre mugabo ntaco igikuru ni kiyago si kiyago no reka rero ndabakire hanyuma baramutse hanyuma emission y'uyu munsi iri special ngasinzi nyene igira ni my journey our journey reka ndabakire hama batubwire journey baje kutubwira uyu munsi nkuko mubibona ndumukobwa umwe mu bagabo bane rero sinzi ukuntu biza guhera mugabo batikuza kuryoha muze ku magambo birabe emission muyirabe yose ishaka imare 2 heures uyirabe yose urondera umwanya kwa abantu baratera inkuru vraiment kamere binyakuhanga mesh mabiri ya Jenny viza mazina yego naho umustar sinda kuvuga oya reka nivuge ntangure mvuge gute baramutse hama wivuga izi mbe warugira iki nibutse ko emission afa sarice nganye mpindure ndagenda muhagurutse mpindure ukabanza yaragakotesheje iyo bavuga mu magriza ati iyo ntebe avandisha andika ushije atangura gute abakunzi ba Siren Vibe TV kunzi ba my journey niko vyavuye vyitwa ndabaramukije je nitwa Bigabo hamandirimba umugwi Redemption Voice nibazwa ari ivyo yego
uyu nawe ni umushinga ntahe nawe nyine niyivuge. Ego urakoze. Nitwa Yves Ishimwe. Nkaba nsanzwe fasha mu itunganya ry'ibikorwa byo mu Redemption Voice. Manager. Urakoze cyane. Je nitwa Hervé ndi umuririmbyi muri Redemption Voice. Nibaza ko presentation ikwiye. Yego wahora yitwa tugukumbu. Mwanya nyene mbwa ni ryambere nsinga. Akazi ni kenshi. Yes. Ariko ndaryoye kuba ndi ngaha vraiment. Hasa neza. Amatara ni meza. Thank you so much. Intebe byose mbona ari sawa vraiment. Ibintu ni waneza. Nitwakwibagiye vraiment. Nitwakwibagiye. Barashobora kuramusaba abanywanyi bawe. Nagira ndabahereze karibu kuri ya televiziyo yanje mumenyereye. Siren vibes naguze nk'ibisanzwe. Umufatanya bikorwa. Ni Jenny Maundi nyene kwa kundi nyene itwara Scott. Nk'umu boss yica hejuru y'intebe. Ubona kubera gripe ngwaye gripe kugira ngo sindabanduze na cenja kure kuko je ibintu vya santé santé. Ariko Dr. Rasco ariko ubimenye emisho kuvitangura ntuhaguruka kuri zo ntebe guma ngaho nyene. Ebana ni hapa vraiment yabana dusaga kamera kamwe ndavyubahiriza pe ukuri zishora ako ni kare gakenewe uko nivyo ndabivuge kesho naweza pata kapili na katatu wana umbenye igituma ndiko ndavuga ngo ushaka ukibingwa arayirata nkuba cuvuga ati bandugu bapenzi kamo kamera ingine utupe kado ka kamera kangine juma anglais mangroma. Okay, abantu bagira ndetse bakora yumvira ngo tukatuvugana iki na Redemption Voice. Hari umuntu kare yambwiye ngo Redemption Voice ngo nibiki bataravuga ngo mugira mvuga ubunye. I'm like, too much. Ahubwo nibiki twavuze. Twavuze iki nye. Kibazo na Yves. Amaze kuvuga iki? Ahubwo iyo tutariko turavuga ntago baba yibwira ibintu babazi baguma biyanima bakibwira bishaka. Abumva aho vugwa iki. Nibazi nuko uretse impano yo kuri mu murafise n'impano yo kuvuga. Ni imvuzi inkuru nayo nyina duteye. Yego hari abantu bafise impano ngo batafise impano yo kuvuga. Uvuga nk'abandi bahora bavuga ngo iyo utaza kuririmba ukoze iki nkabigabo nayo gera no storyteller storyteller comedian oya je umunyamateka mugabo bigabo yo mu modo wambe bigabo yo mu modo begwa no mekanisye nagende hiya ivyo bituze nivyo guterura imoteri kamwe mu 24 oya hari 24 abanyabuyenzi babiri iyo bahuye ni problem niko bigenda ingora inkuru nagira mvuge kuri bigabo ncenda yimureke urashobora kuyivuga abwana yihejeje iyo nzo yivuga mu rugendo rwanje bigabo twigeze kuboneka mu minsi yahera bafata ifoto gutya twirenganira gutyo bimwe usanga ifoto yawe yafashwe mugabo ugasanga hari akamarke ahantu kanaka waruzi ko la maison y'iyo marque yaturondeye gushika kuri bigabo baratwandikiye iyo marque kandi si ya hafi ni za marque nyine ziba zikunda yo mu Butaliyani baturondeye nk'ivyo nyene ati uyu muntu bimwe byo guposta ifoto nye ku marezo sosho ugasanga ubangire ko ndabivuga nta mahera bambaye ni imicoro ntigwire nta mahera turacari mu biyaga inyuma y'ikiganiro manager wanje turacari mu biyaga ntaritaho turacagikorera ko boro turacari mu biyaga bon anyways murabizi gukora concert bakoze concert décembre concert nibaza ko abantu bayijemwo twararekanya kuri Siren Vibes twararekanya tukaga agace gato tutakunda kureka turekana concert yose mugabo twararekanye gato y'ukuntu concert ari imeze tugatuganire ko munyene nibaza ko hariho ukuntu abarundi tumeze iyo kintu kigenze nabi kiraba viral genre byahaye bawuza abantu batanga guposta ibibanza biri vide mugabo iyo bigenze neza ukamenga nta nakimwe cabaye why nibuza gushima ibintu mu gihe byagenze neza apana ko dutora ibintu by'amakosa gusa by'amafuti gusa mwarabonye concert en tout cas je niho nari indi naracerewe mugabo ndabatera inkuru je naracerewe sinari nariko ndakora hama sise kumujya kurabara numva bakora vyaryoshe ndavuga navuye harana ko ndiruka kuvuga ati kuma telefone amwe ubigeze biraheze urumva tellement nari nshushe guhashika mega byancitse
just sinfushishuha mu bisanzwe mu bintu by'ibiteramo blaze utanisamye sana ndabizi rega nije nakubuje kuduga kuri stage break yagereye ifatira hajya aya muri Arsene bafare ndamubwari mama akanya kanyikarazi umwaka indwi iheze nkibasha ariko vya vrai ukiri kuragira iyo intro reka ndakwibuze nako gacishe nkora akoreka niko ngira mvuge yari mubi mu kuririmba yarikoze mu gahogo kwa mu bisi yo yari ruhande yaragerageza bamucu bangana aririmba nkaba minyono ya ni compliment twari bwamwirukane muri kora oya yararirimba vrai niwe yijanye ku bushake ubwo urabona ko mikro atayitaye ku abonye hari ingabire isumba izindi afise yavuze ati reka je kombrence mu kanwa reka je ngume nibera imvuzi iyo mbandanya ndirimba mwari kunyakira muri Redemption Boys none ucuheraho mpamvu mvuze uko ni kubera ko Redemption Voice mwebwe mukora akazi kanyu tukakarabaha inoti ndabesha nyene nari kuririmba bikambesha bikantunga kora ko ibi nkuru bunye birantunze eske ariko nandirimba bikazogeraho bintunga kugeza uyu munsi wowe wigireranyije ukuntu wahora mbona kakiongozi yari umurongozi wanje atreta ega je iyo nkuru muzoyimbwira wikro kugira nshobore kubitahura sinabona ikararirimba yamajwe ame n'ibirahuri abarundi biragoye kire tuvuga vraiment mugabo nta uyobegwe nta womenye inzira z'Imana wo usanga byari zirenze igihumbi usanga byari kuvamo ikintu jewe ntavyo mbona ndabirabije amaso gutya mugabo usanga uzi oya ntiwa Devi oya wakurikije umurongo nyene wari sanse gucamo nyene Destiny urabivuze wewe nyene okay tugaruke n'urugaruka na kamera tugaruke ku Revenant no Mouton kuri concert Redemption Voice kwanza mushaka wanze mutubwira abantu mwaje muri concert mwayikurikiranye mwayibonye gute mutubwiye muri commentaire eske yariteguwe neza mwararyohewe canke vyaraho tunimenye n'abarundi nyene rimwe twankuvugisha ukuri hanyuma nashaka kuba d'abord shaka ko wowe imbere wowe umufana murakoze kongera umufana nanje niho narindi vraiment narayibonye shaka gato hanze atubwire ko naraye ma commentaire menshi kuri ku mahazo bariko barakomanta ku concert yandi yabaye ati abantu bategura ibiteramo muri Sekira bigira ku bategura ibiteramo vya gospel ati ibiteramo vya gospel abanyene bamwebwe tugati batwebwe muri Sekira no muri gospel abaye kugira ngo bategura ibiteramo vya gospel bagaca batankaroroka k'igiteramo canyu nibaza ko kiri mu biteramo vyagize réussite selon moi kubganje ashaka gatumanze mutubwira ukuntu igiteramo canyu mwagite kugira ngo nabandi bavyumvireho canke bumve amayiri mwakoresheje kugira ngo imvura igwe muga nubundi abantu baze gutambira mu vyondo amayeri nibaswa nitwita amayeri ahubwo amayeri si negative amayeri kiri negative vraiment ariko tufate strategy je shoka mbona gucyanye nuko twabiteguye imbere ni kuvuga uretse gutegura concert ubwayo twarateguye n'ibikorwa bibanziriza concert indirimbo kuri twaraciye inzira hama turataka concert umva ari programme iri ipanze yose ni kuvuga indirimbo ya mbere ikurikira kuri ya frequency nyene ikurikira ugenda uraduga ku buryo ushika ahantu ufise ikintu abantu boza kuraba nyene bagatena mu mvura bagatena mu ma condition physique nyene agoye ukuntu mugabo umuntu akagumaho kubera vya bikorwa bawagize Jenny niyo strategy yindi mbona hariyo na communication nibasko twigenje neza ma media ku ma réseaux sociaux ama affiche twaragize presence nini donc twayiteguye umwanya munini kaga concert k'amasaha abiri twagateguye amezi 8 10 gutyo neza hari ikintu uvuze ngo cibikogwa Herve hari abantu bakora ama concert bafite ibikorwa byinshi kandi byiza byinshi ugasanga muri rimvye afite no muri gende
afite amahiti n'abahita ashikangira nko kuri senkani amahiti menshi vraiment mugabo ategera igiteramo ugasanga igiteramo kigiye muri bya biteramo bapostatiye byarahomvye byagenze ukuntu kunuko nibaza ko ibikorwa gusa sinibaza ko bizova byatumye concert yanyu igira réussite oya urumva peut-être niyo wampanka karorero nyene ka concert wowe uri kuravuga itamashije naje ni gutimbuka bivuga urumva situation z'amatara ntacu sivyo ukavuga ati iyi ntiyagenze neza gusumba akimeneke sivyo n'ubundi ntacu mugabo jewe wirinde n'uruhendo ariko ivyo bikorwa wumva indasi papa iko ngumu aho bivuga twenga tukakunanira gusura kugira ikindi kiganiro ariko ivyo bikorwa uvuze bikorwa urashaka turashaka kuba gukora ibikorwa mugabo tukaba malin mu gupresenter ivyo bikorwa par exemple sivyo twebwe urumva mu gukora ivyo bikorwa twari conscient ya public yacu twari tuzi twe public yacu ikonsoma ibi katuyiha ibintu ubonaho tuyiha ibi kugira turonke bajya since twaravye highlight ya concert yacu harimo abana bato bafite 2 ans 3 ans bariko baririmba migambi mfiti umwana yaguye vraiment yihagaze imbere yanje ya urumva harimo abana akaratamba ya harimo abana harimo abantu tungana harimo n'abadusumba abo bose twaragerageje kubaserva kandi kubaserva neza ni nko guteka yibaza ni nko guteka ugatekera bari hari abatajya amavuta hari abajya bose ukabaserva ku buryo ubabye Imana ati je ndafise igikorwa muze peut-être sinzi abo wavuze bafise ibikorwa sinzi ibikorwa sinzi public yabo mugabo twe kuvyerekeye public yacu twagerageje kumara umwaka wose tuyiserva neza tuyiserva ibintu twekilibra vraiment ku buryo turonke bajya hama baze muri concert bigende neza mugare hari igihe umuntu haje ushaka kuvuga ati igiteramo kanaka cabaye réussite hari ibiteramo numvise vyabaye muri umwaka nyene je nkabibona menga abantu babikoze bagize ariko mugabo nkasanga bo banyenevyo babona menga bagize échec Jean bahomvye mva ngo yingora shaka barahomvye mwebwe nkabanye igiteramo mwagize réussite canke ni biraho tu Jackie ya giteramo novugaho cyakunze cyarakunze kuko kuri Jevje nayo niteze vyarabaye urabona twebwe n'ijya mbere tugize concert ahantu huguruye twe harimwo no na risque dufashe na challenge twihaye tuvuga tuti twahora dukorera muri salle mugabo turashaka gukorera ahantu hiyaguye twakira abantu ibihumbi baje ahantu mugana twebwe gushika ku munota wa nyuma reka nivugire harimwo akantu ka ibintu bizokunda nawe usubwo oya nimvuze jewe abandi baraza kwivugira twese jewe harimwo akantu ka reka tubipime ariko ubona birakunze turi pasa bare buki ati nituriko turi pasa nitwigize mugabo reka tubipime turabe ko ibi bintu bikunda je kuri jewe yari insinzi ya mbere bikunze nkabibona nkabona ko hariho abantu nivyo tuguma tuvuga vy'imvura nyinshi yaguye mugabo jardin public iruzuye hari abantu baboneka je kuri je ni insinzi kuri jewe hama ni insinzi muri gospel yacu kuko biraryoshe ko natwe rero tubabona bajya abantu kandi tunabashimire muze muraza mu vyitabe ni insinzi kuri twebwe muri monde yacu turimwo si redemption ni gospel yose twaratsinze twese twaratsinze kandi agomba babwira n'abandi bategura ibintu rota kure mwaragize bijya byarakunze ihe ibindi bishobora kwanga kuko ibyakunze ubisubiyemwo ntaho ugiye ariko ugize icyo utari bwakore kigakunda ni insinzi je kuri je twaratsinze n'abafana bacu baratsinze kuko babaye benshi baratsinze nabo twaratsinze industry yaratsinze urumva biraryoshe urazi tugize ibitaramo byose nivyitabirwa twobiheba muga biraryoshe kugira kimwe citabiriwe amabindi navyo reka ndababwira igituma ryoshe kugira kimwe biraryoshe kugira kimwe citabiriwe ko tubonayo ko abantu nta kosa ryabo ibi bintu barabikunda duhindura iki biramutse vyanse gusha murabera ahantu mwebwe vyapfi abantu barabikunda ko babijemwo ntitwababonye none aba bantu barana n'abakongomani imigambi n'igikongomani nibayiririmbye n'abarundi baje
birashoboka turafise public ikunda aka kaziki biraryoshe biratanga ivyizigiro biraduha ivyizigiro ryari gusubira gusora iyindi ndirimbo n'inguvu tuzananye murazibona izi nguvu zisigura intsinzi nico zisigura Ive byo musi ntiyari kuri podium nka mwebwe wewe yaraja muri public akazunguruka kaja twarahura kenshi akazunguka ari inyuma uwo wari ufise feeling yihe uri kuraba bage abantu kuntu baryohewe nka manager mukuru shaje ndakubwire gaozi nari muri mood yo kurengegwa nari muri mood yo kurengegwa kweli kubera ko hari gihe ibintu umuntu yabiteguye afise amatante abafise ivyo yiteze abavuga ati ibi ndaza kubishikako nivyagenda gutya urafise inzira ucamwo ukavuga ati ibi hamwe vyo nkundira ibi nibi bigakunda c'est sûr nta nkeka ibi biraza gukunda rero jewe nari muri ndiko ndarengerwa kubera iki hari bitari vyakunze notama twari dufise ikibazo c'ikirere ikirere urumva yari facteur twe tuvuga ati Imana turinde iki kintu ikirere ntikize kuduhemukira urumva iyo yari challenge nini na David yari yavunitse hama ntitwari dukwiye ni kuvuga yavunitse concert giribe yavunitse 9h10 yego 9h10 hari hore yiwe yari hari yapfuye bien sûr oh lolo nini rero nini rero kujera ivyo bintu vyose imvura iraguye rero ntihaguye n'imvura yari yose haguye ya mvura imwe turi kuri mwezi gisabo tugenda kuri jardin public duhagarika imiduga twese kugira tureke kwa avance kubera niyo ukoresha essuie glace ntuza kubishobora bigabo tukaraba nafise imodoka hajya nanje ndi kuri ruhande tukaraba natwe se nta muntu yavuga ozi cari ikintu kigoye imvura igwe 17h30 concert tangura 18h kandi tuzabwiye abantu ntiducegwa ku masaha hacagwa ya mvura imwe imuvuga ati ibi ni bikigwe rero je uri kurambaza mu rujya mwanya ndiko ndazunguruka hajya cenira nararaba gusa navuga none aba bantu vyakweri baje yego ndabibona kuza aho baje hama nagwa nduga ati ndabe yuko ibintu biza kumara kanya oze twarinze tuva hajya abantu bagihari bakiriko baraza turagira hanje ndavuga ni none nkaja kuirembo kuraba abantu bakiri himva none abantu bibabwirane abantu ko twabonye karaba kunzi bacu ntibobareka bakinjira kugera saa 3 abantu bagisaba binjira kugera saa 3 abantu bakiriko baraza binjira ku bwinshi turatira turimva none dutangure parti ya mbere twigaruke ko basi urumva kandi shazana parti ya mbere nasanze yaheze wahombye bikomeye Ako. Entre ya concert uyumvye entre ya concert umvumvye ikintu kitari gitoya ya kare nk'umuramba waje ngaho yashikiye hose je nabonye azananye tubaraga ngira ntiyari kure mwatanguye atari kure yaje mu mwuka uteye ubwoba ziwe ni gutucega igiteramo cacu kwanza bon mariko ndakorana n'uwo mugabo watubwiye ko ibintu by'ibiteramo vraiment tabikunda si ibintu vyawe ariko mbiga konsura na ishu vraiment n'ivyo ahora n'ivyo za mwana ubuntu twagiriwe nyene yaraje kwigabaniriza ivyaha ikomereza twahanyuma tureyibandanyiriza nukuri kumana ujya musi yo wumva ari kuja mwijuru je narabibonye vraiment wari kuraba umutima wanje yo none kubera iki ivyaha vyawe bishigirwa intare narasiko ari none hari utabigiye hari utabifise none wa mbere umenye ivyaha vyawe uzi pe mugabo Yves ikindi kintu kuri rya concert yacu cari giteye ubwoba umunsi twagiriye ko concert yacu wari uteye ubwoba ni irya mbere abaye concert mvuga y'abakizwa kuwa gatanu kuwa gatanu umugoroba bavuye muri egize gaca baza muri concert umve dimanche no munsi wacu twebwe abo nikimenya mya twacicaye ko mwanya munini tuciga kuko vendredi twebwe si umunsi wacu je n'umunsi narawuraba nkibuka ko hari akazi mwari ko muri pima kwe mwamwe twebwe ibintu byo kwipima rero twebwe muzobiduhebere tubimaze igihe tubigenda twe twarateguye concert i Kigali mu Rwanda yacu twenyene okay kuba tabizi tukabacishiriza amateka ni menshi twicwa n'amajambo make yacu uba muraza muri majo twicwa n'amajambo make yacu Ceza uzumva kwiki tureka kuvuga yamwatange ndababona ko menka mega sindabazi ozi twarakoze concert twe mu Rwanda turi abana batagira amahera turi abana bato i Kigali
n'ubu ntituravyibuha urumva turi abana bato konseri ahantu hanini CLA sinzi ko ari abantu bahazi turagira konseri nziza uzi i Kigali ya ico gihe abarundi bose baratinya kujayo ngatwe turavuga tuingiye urumva n'ubu bibwira ikintu aho bari bagira ubwoba bamenye ivyo ndiko ndavuga babimenye bumve inkuru nanze nga mugabo nagomba kubwira twebwe ntidutinya gukora ngo ntituze amakuru y'ibintu vyagiye turamenya amakuru yo hanze natwe twamenya ico dukora ubundi iyo tugize concert ntitugire concert kubisanzwe yamehera tuse stress kubera imbere kuko umunsi wa concert ugera tutegeza guhura n'ibintu biri spectaculaire kwe ukabona muko murakora concert ukazona indi affiche indi concert yatari ukavuga eske concert yanje izoba nizo ko turategura concert hari affiche yaje iteye ubwo iyo affiche yari kazi yari abantu bakazi ukarabiba affiche ukaraba na affiche yiwanyu ukavuga baza kwiranda ahantu tutabonye imana vumbi tarunga ya affiche yari komeye wangu mugabo nje ntangwe kubona amasinye nkaya ntangwe kubona amasinye ateye ubwoba awaje ntangura kubona igicu ca concert ciza camenya ati yarongeye ko ako kantu tukiri kuri ico hamwe tucicaye ko twese turiko turavuga ati none ibintu mwabibonye ibintu muriko murabibona Eva aravuga ngo ikire n'ikimenyetso Imana iduhaye ataha TJ Imana irabinye ati twebwe mu mateka nta nembe dutegura ikintu gikomeye nta nembe dutegura n'ikintu kikinyiganyiza ama concert yose twakoze yari mu concert yacu ya mbere yari concert ya mbere y'ibibazo numva yibibazo oya regi iyi concert yacu nuko tutabivuga turiko turayitegura muri twebwe abantu baragwaye ngaye ibintu vyatari baragwaye abantu baragwaye cyarageze igihe nkataha avuga none ibi bintu nibiki ko baduheranye bagwara repetition nose baranzose yinza ngo anagwaye ngo ndi ku miti umubira ari ku miti kwa gatatu ijirira katika Eric ijwi riragenda Raura aragwara ibintu namba ari covid yafashwe niki aragwara hasigaye iminsi mugabo twe kuri twebwe ivyo ni meso David we yagiye kuvunika tuza turi duse vaccin ingora doya David yabanje kumara isomereze ngavuga ngo wana musengeje urumva ndagwaye simva mwe ntivyari ibintu vyoroshe David twagiye kumva ngo yavunitse deja tuko duhura na klima hirabuye nijoro ni mwijo turi 17h hasa na saa moya imvura David twumva ngo yavunitse ibibazo ni byinshi muri no mwanya reka du processing kimwe nkama nka telefone arasko ngambira rasko mfatira amafoto ndayashire ku social media unyereka abantu nkora umuti gorega bro sisho kuva mu imvura ni mu modoka imvura ni nyinshi naraza gucana intege imvura ni kwera ku atleta utahuriye ko je nagiye kugama imvura maze nka 20 minutes iri kiranyagira kuko ifare ko réarranger ibibanza ningena abantu bariko baraza abantu bari benshi mugabo urazi ko kenshi byo batarabona ba artiste ntibaje imbere kuba kwega imbere kuri stage yes sivyo hanyuma ko bonyene imvura iguye hari abagira tendance yo gusubira inyuma mu miduga kuko batagira no bugama mugabo heureusement ko ivyo twari twabishize mu ngira kirikare haba hari amahema menshi ashobora kubugamika na stage sinzi ko ari wabonye ingene yari yubatse hari ikibanza kinini cyo kugamika abantu batari bake hanyuma abarese imiduga indani nabo baraja kugama namaze 20 minutes imvura ikiranyagira hajya nari intose gushika reka tugisimbe mugabo nari intose vraiment nari intose hanyuma uyu ama video nari nafashe ava yari abantu bariko baraza no ntihari vide kuko nanje navuganaga telefone kanje vraiment kanoti nigave kagwira ngaha muri hisho yafusaga telefone kiyubashe kiyubashe vraiment ndafata tu image hanyuma cyansaba izindi nageze kugama urabona ya 20 minutes nayimaze nashite no mu modoka nanje ubundugamye rero mu bandi go bro ngo twereke ingene vya biriko biragenda ndavuga ivyo byose yari panique ko turondera ingene dusova situation ariko rero asko ijya foto barungitse jewe yaranciye umutima gose
ariko yari iremesheje hose jewe Ati yaranciye iyo foto umutima uracayifise iyo foto yabashobora kuyiposta abantu bataraza Je ndasoma amavideo y'imvura. abantu bari imbere ya stage bakeye urumva imvura ikabiri kiragwa umutima waravunitse ndibaza none ibi nibiki kwera akantu rero nguma ntera inkuru kantwengeje turi mu modoka tugenda tugeze kuri tugeze iruhande ya SOS nza numva umwe mu baririmvyi abana mu mugwi wose hari abantu batera inkuru hakaba hari abantu bizera vyinshi cane kumva ko exagera hakaba hariho n'abandi rero bari iside cane amaso aguma barabya ibirere avye interpretative igisigura iki baraba mete ati mete ivuga ibi ari batwishe mu modoka nza numva tugeze kuri SOS ihamvura ari nyinshi ngo imvura rero ngo je simbabaje ngo imvura ngo meteo twayiravye ngo imvura ngo ikwi 75% ngo bugiye imbabaje niza kugwa 19h ni 100% ngo yoyo ngo ikwi 95% ngwirore aho hariko agusegenya hariko gusiga tutavansa ibihuhu ibiti biko bigira gute imwe iri mu muyaga mwinshi eraba je ndamuraba murashobora guhora muri ino modoka mukavuga amakuru meza gusa mbabaye ndavuga ni murashobora gufata tukavuga amakuru meza gusa uwo mwanya icambe ntago twenga twarimo twari twicurikiriye twari twabaye gose ikimbabaje muri imvura si imvura iri kirago ni ira 17h30 itegwa kuko iri kuri 75 yariki ya 19h ozi je narimve none uyu muntu ni nk'umuntu agwaje umuntu ariko aratubikira ko umuntu yapfuye muri make n'icizere cyo cyari kigiye ariko wangu je ndimva none mana wewe urabesha je nimvira wewe tuvuga tuje ku ngango yangiriye neza uradukoreye aka kantu pe n'igitaramo citwa yangiriye neza uradukoreye aka kantu n'abahora baririmba ibindi atawe urimo batakuririmba ozi bo burabagirira neza ukabahe igicu ciza tworukiye twonone ibintu nari mfisa ukantu nesa ukantu hagira ahantu kaka ndavuga nti Imana reka tubwizanye ukuri nawe wenyene tukubwiza ukuri icara hasi utekanye ndavuga nti reka tore gusenga muri diplomasi ubusa umwanya wo gusenga muri diplomasi imvura reka tubivuge vyaraheze bivuge kaka mvura yo gashikana nk'iyo 21 kucamwe mu muziki ariko reka ndabwiza ukuri Hervé hari ikintu mutari mwabonye iyo 21 wewe urazi urumva iyo concert yabaye kwanza twateye ibushe twabiye umuriro cyane wowe kandi je bushe nari nayishizemo muri entourage yanje social media hano hose nari nababwiye le 23 niyo date hari mu gihugu cy'u Burundi nta yindi hari urumva nari natkubise ibushe hano hose ndababwira umuriro uzo kwaka 17h30 umuriro wari kurazima imvura yari kirawuzima umuriro nakije ndabona ko nagira ndababwira ikintu kimwe sinzi mwebwe ingirano ko mwari kuri stage mutari ko muraraba neza abantu narabonye indi forme ya public ntarigere mbona narabonye public yindi yari gushobora yari gushobora even if imvura yari kubandanya mwari kuririmba kandi bari kuza kandi bari kuryoherwa ni gake mu Burundi umuntu yemera nuko ikirato gicafura cyenda maze kwibona mentwa je muri my event umuntu arashobora kuza kanariha mugagata kwera abonye ko hatanguye gusa nabi yego agata ariko kiriya gihe narabonye abantu ngahi Bujumbura ozi twemera babandi twemera babandi ba vrai bakuyiho taromta ibirenge biri muri jardin yaboze n'ivyondo hari abantu bashitse bata hari abantu bari bafise imishatsi y'amarise bigitangura wabona bafise utuntu tw'udutaka n'udusashe mu mutwe ariko vyamaze kuryoha utamenya niyo mitaka iyo bayitaye so nagenda abwiye ni burya ayi gituma ziriya concert nubwo hogwa imvura yagute kenshi iyo ubifise mu mutima canke waronse ni nk'umuntu yaronse ubutumire arinda gukwa uwo munsi naho hogwa neje arakwa vraiment kandi wumva yavuye muziki yagira wewe umunsi nye oya ibi nabo bavyumvira kuko
aba nibo bari abageni iyo umugeni yumvise atanguye kumva n'ikirengo kirahindutse akubwira ngo yo ngo wa muryango twatumira ngo urahava utaza mugabo uja gukwa naho bamutega amabuye arabandanya abantu binjiye imvura iri kiragwa ndacaye ko ndababwiriza ndiko ndazamuka reka nanjye abantu binjiye ijya mvura iri kiragwa s'il vous plaît bakabanza kurindirira concert ya Redemption Voice kwa Gerari para mu modoka kwa Gerari mu mamsteri maremare n'amaro yarakanye akoze cyane baravuga bati aha hantu turahugamira mu izina rya Yesu ziracika juice barugenda n'injana jipo msteri ndakubwira ati agira banscript kuri portail wambonye nta bihangiye kurondera hajya kamwe ndagarutse wenda nzibire kuko ndibuka ko uwari katwara security ariko umuryango yarambwiye ati ebana rasko biriko biratugora udupapuro twamaze kujoba sivyo hariho ntidushobora no gusikana neza ndabwa ni umviriza tugira dukore mu kwizera nta gisuma cyaje nga nibaduze hejuru hanyuma binjire kuko nta kundi kuntu turi bubijere kuri iyi mvura umuntu amazi imisogondi ibiri kaba katose babigize uko hinjira abantu nka 500 muri uwo mwanya imvura itaranahera ivyo ndiko ndakubwira ni mu gihe imvura itari bwahere hanyerera no kubwira abantu baguye hozi ariko barinjira muri kijya kibazo ariko vraiment tukiriko turayivuga dusenga Imana duhindurira ubuzima vraiment duhereze ibibanza bisimba oya ijo nico nagomba mvuga ahubwo il faut pas ko ba artiste tuzoga imitima ituzogwara amakrisi cardiaque kubera ducunganye n'ikire ku kirere n'ikirere kandi ivyo biradutuma nk'abarasiko bategura ibiteramo biratuma twese tugwa hamwe mu bihe bimwe kuko muvuga muti igihe ciza ni juin na juillet mukamusanga mwese niyo mwaguye mugaba duse agasare kakira abantu 4,000-5,000 vraiment kandi si vyatari kandi si vyatari 4,000 tout personne na 4,000 je numva umengura manuye ego 4,000 hari abantu babakwitse ego nga hari ababakwiza hari ababakwiza mu Burundi ego sivyo batugire basi 12 bon nako ndagira modesti nyene ugura bivuze ereke ifoko tuguma tuduza population nako nicisha bugufi yakavuga ngo araza abantu babakwiza kuko nabazi ko yabarengeje sawa hosije wewe na chambaza habeho abantu bangahe habeho sare kutubesha abantu ari gana nabonye ngo urumva ngo nakagaguze concert ngo nje abantu ngo bagize ngo matike ngo midingo yari yaheze kandi je ninje raje muri concert abanye kwinyuma hari vide havuga sanga abantu nk'abana babasarije bavuga ngo n'umwana muto kandi we rega nta drone tubwize ukuri hinje abantu bangahe manager ivyo vy'ama concert d'abord abantu babanza gufata bakavuga gutyo iki kintu bita entertainment canke industry nimba twokivuga gutyo kirimo ibintu vyinshi siko hariho umuntu aza kurondera umuntu ati mvugira ibi nshaka kinkura ari uza kumvugira ivyo twaravyumvise ari ama concert dushobora kujamo ukumva ngo yuzuye cyangwa umuntu yujuje n'abajournaliste we barakurihishije ni concert imwe mu zindi n'ubu tuzokongera tukurihishe asya wadutera ubwoba gute nta na badge bagira urumva narasika aragacishije urumva ariko ico no kubwira coco twe concert yacu kubera ko ngira ngo aba partenaire bose tusaba twumvikanye ko dushikiriza ivyo biharuro ku mugaragaro ntitwoshoka tuvuga igiharuro ariko abo turiko turavuga bose bararenze hama 12,000 savye sale 12,000 ni sale yari kasaba sale igomba yubakwe mu mirima ego vraiment ego kandi turayizera sale twateranya amahera twateranya birashoboka imitahe oya birashoboka bashaka no kwerekana aho tugeze Kinshasa kariko inumbero ibintu byose ni inumbero kariko karoba Kinshasa ndiko ngira ndaguhereze bareme amafaranga biri kirubakako wumva umenga tuyateranije muri bwa busa hariho abarundi bafite amafaranga menshi ego vraiment ozi reka ndagusigurire ikibazo je maze gusanga mu barundi sivyo uyu muzi gituma alimentation ariko aragwira menshi nuko babonye wa mbere yayitanguye niyo sale twubaka imwe
hazoza izindi Hazoza 20 nukuri Ah, zizoza aho sindababeshe muga polo mama nibarambe atangurira abandi uwo rero niwe ndiko ndarondera uwo ndiko mbirukanga nawe abarundi erega rasiko reka ndababwira hari ikintu byantangaje n'abantu ntababariye ahubwo kumbure reka ndababwira ibintu ntababwiye ikiganiro muri kwa konse Saka. ari ibintu ntababwiye wari warasaka Babikuye kuri abandi ivyo bintu rasikavuze ngo abarundi bakora ibintu kubera babonye undi abikoze muri kampanye yo kurondera ama sponsor muriruka hana hariya mudodora hano hose hashoboka n'ahadashoboka murondera sponsor abantu barabimye swati ntibabizeye swati ntibabona ko bazokunguka mugabo nabo nyene il faut revoir ama stratégie n'abantuzeya n'abantu bakora muri ivyo bisata bijejwe communication marketing n'ibindi kubera nabo nyene barafise utuntu two kwiga no kwameliora nabo nyene nka twebwe nko tudufise ukazibona umuntu Gerard nagiye mbona company zahaje ije gushinga amantuzeya umunsi wa concert umunsi wa concert irazira yashinga candagenda ndabaza mwavuganye nande urumva twavyumviriye twubaha sponsor jewe ndavyumvira ndabwira kuraho ibi bintu ofete badufata nk'abantu batazi ingene ibintu bikorwa tuba abantu biviriye mu kirere swate bababona ko ari abavoyu abandi bakababona ko ari abantu canke abana bacirondera batazi ingene bikorwa twarakwandikiye lettre officielle ntiwanatwishura agasuzuguro urumva ntiwanatwishura ozi ndaguma ndakubwire d'abord urumva yase kuvuga ngo ntibari banzi ntiwanatwishuye tuze tubona ngo uje gukumanika ibintu ucu tubwira ngo ndaza kubaha aya mafaranga ntabwo ntikwa n'amafaranga yaciye avuga ngo ndabaha amafaranga ndababwira ntumviriza babonye amastand nga ajya amastand dusa amakontra dufitaniye ya exclusivity kuraho ibi bintu mwari kuba mwabitubwiye baratekeye baragenda kandi ni company ikomeye ngaha je divya nuri kurika abantu bafonctiona gutya ntibazi ko umuntu yakwandikiye une lettre umwishura nike ukamubwira ati twasanze vyogenda gutya hamauzi turiko turandika makete tudepose tuja gusaba sponsor ma company akomeye ngaha inyishu baduhaye uzi ndashaka ndabivuga kuri televiziyo bavyumva mwebwe dushobora kubaha kubera ko muririmba ibintu biri discriminatoire ikibazo tukiraho kufajyara ibintu vy'Imana biri discriminatoire muri kino gihugu cacu no mwibwirizwa nshingiro ubu yari byo duherako ahantu hose ivy'Imana twebwe Imana ko tuyemera ngaha mu ivuze ikibanza cya mbere ariko mwebwe ntidushobora kuba supporting kubera muri ibintu biri discriminatoire je nkaca nive umuntu aririmba igiti c'est pas discriminatoire uririmba parti imwe y'uko umuntu c'est pas discriminatoire nkaho umengo twebwe tuba twamutumye urumva umengo twese twamubwira ati dukunda birabura cyane dukunda binzobe turirimbira ibi c'est pas discriminatoire generation itaye narababaye oya birababaje nukuri ihangane aba bantu turavuga na colonisation bababarire ozi je ndashaka n'ikindi kiganiro tuzobivuge n'abantu b'amakampani baze baraza tuyage dusubiremo mu cyangwa batubwirira parti bakeneye iyo ariyo nayo turabe ko ine twogikemurira erega je nariyumviriye none baba bantu twirwa turavuga colonisation abantu ntibatahura colonisation bafise mu mutwe wabo uragenda ukiyumvira ibintu umuntu kanaka ibereye mu gihugu kanaka yiyumviriye kubera bo b'umurongo wabo baza barakuye Imana mu bintu vyabo ugacuza natwe ngo ivyacu ntidusponsoriza ngo ibintu ngo hari n'abandi bavuze ati genda mukure mu jambo gospel mushiremwo la musique positive moi je me dis non quand même à un moment donné mutegereza kurevoya ama stratégie n'ama principe mukaraba ibintu bibungukira twebwe twagize show ozi umbabare kwiyemera ya mbere y'umwaka yajemwe abantu ba mbere benshi mu ma concert n'ay'abanyamahanga benshi bagiye baraza hatwara yagiye mutwara yabonye uyu ari mu bategura Rasco concert ya mbere yaronse abantu benshi yari concert ya Redemption Voice niye company to kwifuza visibilité aho hantu gitangaje nuko abantu je banabonye muri concert ni babandi usanga baje no kwa naka muri concert yindi kwa naka ya public muje gusponsorza ngo mushaka kwibona ibintu byanyu niyo yaje muri concert ya Redemption Voice donc je vois pas qu'on erega ozi mugani wafa ko bahindura inge ndakubwira iki erere mama bagira biyumvira ngo concert ya gospel ni concert y'abanyeshengero ni concert y'aba bandi baje naho ho oya ndaca guhereza ikintu ico kumenya bobo
aferi yabo no kumenyekanisha sivyo no kumenyekanisha umenyekanisha yaba ntazongera mvuga amazina yaba ari kompanyi telefonike nyimba ari assurance nyimba ari banki nyimba ari iki nabo bantu nyene rega babashorera nabo nyene babashorera kiretse ibintu by'inzoga ngira nivyo bivuga ngo tuzana muri ego hama bakibagiwe ikintu kimwe abadandaza inzoga barafise tutambiye hari ababwiriza itambiye kandi nazo nyene zisohoka hanyuma ikindi kinomenya nimba ari abantu ba mbere basigaye bitaba amakonseri ya gospel je maze gutegura nyinshi ndabatse abo duhurira muri sekira ndabatse muri gospel hasigaye hazamwo niveau iri plus élevé ya public yari sanzwe ija no muri sekira muga muri gospel ikaza ku bwinshi birengeje urugero ati je ndamenyere muri ville uyu muntu kame ndamuzi izahora zamwo muzo ntegura agenda zizahora yitaba muga ugasanga izo muri concert ubu nta muri gospel ntazo agisiba kuko tuvyemeranye simvuze ko muri sekira baririmba neza cyane ibintu vyiza cyane ariko je suis tellement désolé nimba ukeneye umuziki mwiza nico gituma nkora concert za gospel kuko nkunda umuziki mwiza wo mu rujya mwanya wikibiriraho live wa live wikibirira upanzwe umva upimwe ku magarama abandi simuze ko baririmba nabi no barimba neza ariko la présentation iri très très différente hanyuma uwo bariko baravuga ubutamwuba kuri kwimana sinzi ikindi kintu azoba yewa nuko tugira amahoro kandi irasiko ico cy'umuziki mwiza byari ikintu nkunda kuvuga uyu muziki dukora tuwukorera abantu twe turirimbira Imana urashobora kwibaza ngo aba tipe baririmbira Imana batiyumviriye abantu sivyo turirimbira Imana twiyumviriye n'abantu turirimbira Imana mu bantu twiyumviriye n'abantu rero ikintu nshaka gusaba umuntu wese akora umuziki wubahe ibi bintu utavyubashe bihebe kuko bajya abantu baza kuturaba n'abanyecubahiro n'abantu bukuba umuntu ozi yarisha 200 n'umunyacubahiro kuko yarishe mwubahe fata umuntu yarishe 10,000 rero fata warishe 10,000 Bujumbura kwanza 10,000 turaya yafasha gataxi kandi 10,000 wazi yari yanywe ifanta yarishe 10,000 kwinjira yafashe bus canke taxi yuko minimum kugira ushike watendinge concert ya dini 50,000 francs ubu yafise ku mufuko 40-50 po abari sino ucuhane grisha hageze gutaha ucuhara ukahibonamo vyubahe rero tanga show nziza yego vraiment je nk'ubu nagomba kubwira iyi concert yo hatagwa imvura ngo ducegwe kuri rya 18h twavuga nagomba kukubwiza ukuri nabandi bara nta na rimwe twe ducererwa isaha twavuze tuvuze 17h kandi ni natwe twiyugururira concert zacu tuvuze 17h nta mu underground pianiste abavugije gushusha public oya nibibaho twe nta mukwanda twe nta n'umuririmbyi twita mu underground twebwe ni kubera twari underground kubera twageze kuja mu gihugu kimwe hanyuma bigenda gute oyo nayo basangiza zamuka my journey our journey musume twagiye yari kera tugenda Kigali nyene kandi mwari abastare ashushe ego muga ico gihe hari gihugu umustar mu gusama ama games ma inkino nke indirimbo nke ibikorwa biki bo bakurabira kuri YouTube umuti paraturaba bacadutumira muri hari ama wada abano muri Kenya yitwa gute turamaze no kuzitwara turamaze no kwitwarira award yo muri Kenya yitwa gute iraza kuza ntaje ni award iba muri Kenya mu nyuma baragira niyo mu Rwanda Groove Award umuti paraturaba ngo redemption gose bla 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 bagomba kuririmba bacha dutanguza Groove Award yatangura 18h twarimbye nka 16h muri salle hari abantu babiri batatu n'abandi bantu babiri nyuma bane ni bara abantu seti muri vya bitante nkabijya byo muri Kigali Kandavi ka Kigali
twara babaye n'ubu borondera iyo article kuri internet iriko kubera dusohotse twese twaridoze turabibwira n'abajournaliste badutanguze concert bla 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 sivyo turagenda turatangura show turababara cyane kuva uwo munsi twaje turahira kata muntu numwe azosaba gutangura concert yacu tuyitangura hama mwibabarire yego tuyitangure kandi ivyo byace bitugaruka bidugirira neza kuko bica bigusaba level nini bica urondera entrée y'akajembegete na outro y'akajembe hamwe ibintu byose uvugira biri milimetre biri sécurisé urondera intango nziza n'iherezo ryiza muri concert akazi kawe kaba kari fresh urumva umunsi wa mbere ba Bernice arimba muri intoze yacu yakaririmbana na Mignone na Jennifer baraza baraturirimbira turi muri repetition sinzi iciyumviro catujemwo bana batangure twumva umenga biri logique mbwa turavuga wapi bashire hagati bababone abantu baje na bamwe bacerera bawewe bashika parti ya kabiri iheze bababone sivyo bababone rero je profitiremo ntange n'impanuro nyene bijya bigabereka aravuga uri umuririmbyi uri umu artiste ubaha ko kazi tabwira ama intro meza injira neza nimba urondera abadansere mwinjirana nimba uva muri public uri kumwe n'umusoliste ubunye hari umusoliste ashobora kuba atsimiriro umusumeze kubona Satbi aje kuri stage akaca mu miriro n'abapetse bo mu buterere ndavuga international performance room none urazi yuko burya umuntu agutumiye gutyo burya aragufenta ngo aragukunda oya ntagukunda arikunda we arikunda urumva avuga ati jewe uyu mupeti singira ndamugirire neza nta na service ariko arakuranda pafara na kuexpose ariko mwibuke hari n'indi concert mahubwo mu Burundi twaririmbye ijya reka tuyireke ijya tuyireke irege umwe musese mufu ijya yihoze yo concert oya mufate ndabicanye oya yireke ariko naho turavuga reka ikiganiro gihereje tobe eraba ijya concert ni kuzura yihoza narababaye gusa yabaye ikigo ibibagira bisuke mwamba ige bigaragara bwiye ndabona je ndabivuga mwana oya twe baratwigisha umuntu yakoze ivyaha kuri para twarababa vérité réconciliation mugabo ni vyiza ko abo bantu yo bamenye ko bakoze amakosa bagaruke bari pare hama tubone ko banahindutse usari abantu bagishije ivyo n'ubu wabikoze industry wayivuze ariko reka ndakubwira ikintu kimwe urabizi ivyo muri ko muravuga biba mu bantu bake premier turabe ngaha mu Burundi abantu ba gospel hobwo niho nabonye ko bihari byinshi bakora amakonseri ku gatwe kabo umuntu kwizina giwe mu kwizina ryawo gakora igiteramo tugiye ahandi ni gake uzosanga umu artiste runaka koze concert yiwe bwite ko twemeranye yuko kugira ukore concert ubu ufise ibikorwa birenga 10 kugira ushobore gutena umwe isaha kuri stage umva benshi rero bahamagarirwa hamwe bagahamagarwa kumbure na batwebwe dutegura ibiteramo hanyuma akaba ari twe tubipangira yes mugabo iyo ari umuntu yateguye igiteramo vraiment numva iyi forme ya redemption voice ari nziza cyane kuko n'abantu iyo barenze bitaba igiteramo n'ukuri kw'Imana ntibaba bitavye ahanini nabo watumiye kuko utwo tuntu ndatugaruke ko twarabayeho urumva ngo nico gituma ngo harabaje kuraba ngo James na Daniela ngo baje kugira nagenda amenyesha ikintu kimwe burya nta muntu ashobora kukwitaba ndabizi bari kubiza ko reka ndabikwinjize none afite niwe abantu benshi biyumviriye gute hano biyumvira umengo James and Daniela n'abaririmbyi bakazi baza kuri mangira mu baririmbyi ba nyuma mugabo bagiye kuri stage imbere ya Victoria's team
baraza ari indirimbo zibiri 3 oya baremvye 35 Bande. minutes vya vrai 35 minutes akanya gato iga bari babasomeje none ugomba bacagumana Bande. icupa Za Daniel akabari babasomeje James na Daniela twarabahaye icyubahiro cyabo kandi barakaze mugabo Victorious nabo n'abantu bahacu iwacu nabubahwa bajya kariya kantu karankoze Bani twebwe. nabubahwa dusanga ijambo ry'urubanza bani twebwe bajya dusanga ijambo bari banye n'urubanza abandi bari bahawe ko ku nturire basomye rimwe kugira bace bakomereza aho ngaho kandi uretse abantu bose bagumye banuganuga ujye hari waje kuraba bajya aye iyo bagenda bari kubakurikira iyo Ehe. bien sûr tubwije nje kora hari abaje kuraba James na Daniel mu nyuma baradekuvura ibindi bintu batari biteze sivyo ndikeka ko hari abantu benshi batari biteze ijya level ijya organisation level ya sound level performance performance batari biteze ijya style Outfit. we ijya outfit kandi outfit abantu bataraje muri concert basubire muri Mwanamke, za invite turaza gushiramwo link Link, ya concert. Ni saha twafashe saha gusa basi mucesha basi mugiye Iyo ntacira kwiye. urumva hariyo ibintu byose byari muri vero urumva ibintu byose byari muri level ikajije gose ku buryo tutovyitirira iyo party mwako muravuga urakoze niyo party party nziza iza kugira ngo yafashije iza kugira ngo muhereze bonus bonus bakomeye cyane vraiment ni na bwa bucuti ni nabantu bwa bakomeye bucuti bwabo kubona deja tunagenderanira bakazi hari igihe bitakunda ko abartiste nk'abajya baza mu sivyo naho wabuse amahera dufate yo kubazana ntibikunde kubazana ariko ubu birakunda sivyo ariko twemeranye yuko mu Burundi no musi umuziki urahari bakaze ijunja irahari Victorious tuvugana isi award zibiri kuye yuji bazironkera imwe sivyo bazironkera imwe donc bahiganwa na babandi tuzi donc babandi mwese muriko muravuga ajewe ama Victorious irabatsinda donc urumva rero iratubanyaga iratubanyagira iwawe so urumva kubona Victorious iza mu mwanya wa nyuma mu mwanya uri clé wa concert sigihamana nibiri calculer ni ikintu gipanze neza iya ni message iri claire ivuga iti turi ebana abi wacu first dutsinde first twese icyarimwe dutsinde eba ni ibitsindo byinshi gose kuko nivyo bidukomeza burya bumwe ijya kujya kuntu ba sharinga stage ni Super Bowl muri Etazi batumiye kuririmba batumiye kuririmba Mary J Blige batumira kuririmba Snoop batumira kuririmba Eminem Kendrick Lamar Eminem arababwira uratsi amahera yanje umwanya wanje mugaburemo kubiri kugira 50 cent ntiyarimwo muri programme initiale bari bamuharuye aravuga ati umwanya wiwe shiramo umwanya wiwe 50 cent abona kuzamo acaza curamye mu kwa kundi nyene nivyo je kubona Victorious kuri ending ya concert ni victoire hatari kuko ivyo bariko baratinya ko tuvuga turamaze gutangura concert turatangura concert turashusha public yaba artiste bakomeye mu Burundi wanashaka jewe kuri jewe je kiya kintu cyuko Victorious twahereje hamwe concert nashaka kubabwira nabo concert kurikira bagira ikibutakige bagira ikiruta bijya twagize babatumire muririmbe banatashe n'abantu bakiye bagira ikiruta kijya hari ahantu haruta jardin public turashaka guhamagarira abakunzi bacu mubashigikire gusumvya uko mwadushigikiye shigikira umartiste wese wo mu Burundi ego shigikira murushirizeho kuko nibagira concert tuzoba duhari kandi vyongeye tuzoririmba nabo batarabitubwira kandi vyongeye abarundi nabo bakunguvu vyongeye abarundi mushaka kubafenta abarundi mushaka kubafenta nabo batazobishaka umviriza muzogwiza n'ivyuma umviriza abarundi ntushaka kubafenta kwanza ngo babire ngo mubashigikire muta
n'abakonesera abarundi barazi ico bashaka umurundi ni umukoneseri Reka ushaka ndababwira kuririmba ikintu ibintu by'uburofu Je ndakunda aze abarundi kuraba vya- ibintu byawe inshuro zitatu abarundi ntibamenyegwa abarundi ntibamenyegwa bazoza kuraba Agato. victorious hari umuririmbyi yaje Nawe gukora utobabwira. konseri ngaha ibazana umuntu hatari mu bantu bazoza bakufanya promotion saripiga kaswata lakini walikuwa wamejitahidi ka promo tena walikuwa watu wakubwa franga mingi zilikuwa ndani haza hari umuntu aza kwitonera abarundi atazi abarundi ngene bameze kurazana ubustare ga nuko muvu oh yari ubustare mu Burundi uratera abo bantu mu mwaka babaye benshi uri kuvuga muvuga ibintu biri claire kwe oya niduhava tubavuga bari ikiganiro ubu kirahindutse tuvuga twumva tuvuga tugira tugire true story ibintu biri true true story my story right now my journey oya gusa Let's go. nagira ndamenyeshe umuntu ategura ibiteramo ngaha mu gihugu cy'u Burundi nuko udasenze Imana ubwa mbere urashobora guheza igiteramo canke concert umutima sona image vyagiye umutima n'ubwenge bitakire muri wewe byose vyapfuye wagize trauma nukuri musenge kandi musenge cyane hanyuma mumenye nibihe kumenya ibihe n'ibintu bikomeye hajya kajya ga December kari kasengewe igihe kirekire abantu babibonye mbere batangura kamwe tumira abantu kurabaga clip bakibaza ngo ni imwe nyene iragiye ni inyuma y'igimwe rero ari buzimwe ari umuntu ari umuntu mugabo raziko iyi biblique y'abarundi muyireke je nararavye muri concert turiko turategura show urabona umuntu yinamura akakubwira ikintu nkaho umengo murakorana oya sindabaraba gusa mumenye ko dukorana murabe mugabo rero muri iyi minsi mumaze mu minsi mugira ibi murabe muhindure urumva iyo commentaire critique ya mbere nta blague turabizi critique ya mbere hajya no maze muzoducereze nk'ayandi mashow bakimbye inshuro nyinshi hama ntimuzotumira abantu benshi ntimuzotumira abantu benshi ntimuzotumira abantu benshi dushaka aba artiste benshi haca bakajagari hama kuri podium mureke kugira ibintu by'ubujagari nukuvuga show baramaze kuzizamo no bien sûr kandi bariko bariyemplika radio dushimira umuntu mugabo ari babikubwira rasiko ababivuga nuko babakunda kandi biteguye abamaze kwiyemplika abarundi maze burya kantu kubujyaja ntikari kure yacu nuko nyene twakaryamana gusa aheza kubengeye mu misho aheza kubengeye mu misho mugakwereka ko byose muri kumwe turi kumwe tuzobuza kubashigikira n'ukubwira ngo rongora kubwira ngo tuzorukora wowe ukagenda concert ukaja ngaho ukabarindira izo concert uko uravuga ngo zarafoye donc abantu ntibazizamo abantu bari baziye bavuga ati umve ni finale uriko uravyumva ariko babandi nyene nibo bahamagarana ngo shaye bigasibije kuja kuraba ngo tudakwereye ko tuje abarundi ivyiza bo baramaze kumenya kubitriya mugabo nico cyo kuvuga ngo turazumviriza icambere cyo tumenye ko abarundi barakunda ibiteramo ico vraiment ntiyazogira umuntu avuga ngo ntibabikunda nukuri barabikunda kuva Odeon cyitwa Odeon bahamye huzura haja abantu bamye baja mu mashow cyandi bukashow ya kidumu yo kwikoreje twaragiye kumurondera kidumu uyu muziki turawukunda abarundi barakunda umuziki na ministre ntiyabivutse yego ariko bakunda vyiza ntibabiyobewe bahi ibintu vyiza abantu muririmbira barazi bafise ugutwi kumviriza no erega ifo uraba historique y'umuziki wo mu Burundi wa umuziki urimwo bacanjo amaband bamamarasko umuziki mwiza barapambanye mzee Chancho warapambanye mzee ma video Chancho yatsinze prix King video bavuga King video yambaye impuzu z'aba the first one Chancho yatsinze prix découverte bagira bamvugira ubuzima historique y'umuziki mu Burundi irakomeye donc abarundi mu maraso umuziki uri muri culture yacu nico gituma iyo mu Burundi na mandaba iyo aba legend bacu bavuye muri vya bihugu bazino barafise akantu ko kutugaya ka mwarataye gukora ibikorwa by'inguvu ndabivuge gute gukora ibikorwa vya vrai mwarataye akantu bose barafise akantu batwagiriza twataye kuko bo baragenda bakiga ibitari akacivugiriza akavuza piano abandi bakavuza battery ukumva yuko umuziki n'ubuzima bo bashaka ubuzima hama barabiturondera bakavuga ati peti nta buzima kuki mutagwana gwanira iki kintu nakaranga kacu
rero abo bakibagerayo ko Patrick bavyoroheje bavare babigize akabuyi izo nguvu wazishira he Trick yatashe Ya, inguvu zirahari. ariko je hari ahantu nguma ngaruka kandi muraza kumbabarira uyu mu artiste urashobora no kumurema nawe wenyene aha ndiko ngaruka ku bantu patriotisme iki kintu twebwe duserva eglise tugaservira amafamille tugaserva igihugu igihugu ni patrimoine Imana yaduhaye sema Patrick urumva rero abantu benshi bakora mu makampuni saba patriote bakunda gusoroma ibihiye n'abacangera urumva basoroma ibihiye ni kuvuga iki iyo babonye umuntu wo hanze w'umu artiste biyumvira kumuzana reka ndabakarorero urabona Miss Burundi ujya mukobwa ava muhira ameze nk'abandi bose iyo avuye muhira aba ari umukobwa asanzwe w'umurundikazi w'umurondongaho mu rugo iwabo azwi nabi wabo azwi nabi iwabo ariko ujya munsi igihe twese twemeje ngo uyu tumugize Miss Burundi ababaye undi yambitswe ikamba yakamba barayimuhaye ngo ni Miss Burundi abaheje kundi muntu ni kuva uwo munsi yopera amakontra atandukanye na wa mukobwa ingendera hinduka ibintu vyose ahantu hose musiga mubona genda yambaye ibintu vyose uwo mukobwa yagize ico kintu nikamba bamuhaye sinzi ko bitaho birashoboka kuno munsi amakampuni afata umu artiste akamushira kuri level bifuza uno mustanguye kuvuga ngo Kidumu ukavuga ngo Apollinaire Dudu n'abandi bose hari ibintu bariko barakorana na company kanaka ubwo nye reputation bihindutse kubera aba bantu bose nivyo bumva nga uduka bafatira n'abahantu bazovuga ati ujyashasa umuntu urabona n'andi bantu bose baramugaya nuko oye rero nibemere ukukuna ama secteur yose y'igihugu bariko araduga nabo baparticipe mu kuduza ibi bintu hako baparticipa mu gusuzugura no mu kuguma baza bumve badenigra ibikorwa vya babandi gusa mu bakosore c'est vrai tubigishe nabo batwigishe tuganire turabire hamwe ikintu kiza gutuma twese hamwe erega nimba na nivo bashaka atayo turiko niba bitubwire batubwira ati tubiteze kwibi amatante yanyu na yacu kuri mwebwe naya urumva mutumiye ngo ataza yambaye nabi none wari wamuhaye amafaranga yo kugura impuzu nyamunsi canke waramubwiye ingene wowe waramubariye ama exigence ega kwa mareze bivana n'umuntu na definition yavyo n'ingere mu ushaka mukorana aha mukavuga ngo urumva ngo acaza amasaha ngo atevye waramubwiye yuko ayo mafaranga atazokora ko n'ifaranga na rimwe ni wambwiye ati bitara gacebo no urumva ni ibire tuze ko turabona baguma bibaza ngo basaba artiste bakomeye hanze ubarazana abarundi sinzi ko n'ibintu bariko biraba muri no minsi urazana umuntu kweri wamwemeye wamuhaye agafaranga gakwiye ma ugacubira abana abarundi basigaye biga jeni sindi ko ndatabura ibintu biriko bira uri mu madeni amadeni urumva vyo ngira ideni n'umugabo biragendana mugabo imani dutunze ni mureke ni mari shahomba marangapi blazi sinoze haro guhomba ho ikibi oze ahantu turiko turabwira rega ni navya bindi ariko arabaza Yves ashobora no kubana n'abantu bahari abantu baraba bahari ugahomba tu niyo miracle iri muri evenementiel uhombye so wabuze abantu baruzura wagenda kuraba kuko twumvikane ibi bintu dukoresha birazimvye sivyo birazimvye cyane gose hanyuma amikoro y'abarundi ni mato ku buryo umubwiye ushize kuri juste valeur ya concert ugomba gukora nk'ijya concert ya Redemption Voice ugavuga ati tuyishire kuri valeur yari iriko kuvyatwaye mu bintu vy'amadepense nukuri kwimana itike yo muri regular yo mu bantu basanzwe itike ya nyuma yari kubiri n'imiburi kuri 40,000 kuri bajya abantu bose je dis bien bajya abantu bose kugira ngo habonekemo inyungu ya nyanyungu ego yari kuba iri ku itike iri kuri 40,000 bar mugabo urumva turi obligé kugabanya kuko nabo dukorera nabo amikoro yabo turayazi ikiro cy'ibiharage turazi aho kigeze ko so turabiyumbira rero ukuvuga ngo gomba umuntu arahomba ahubwo je namamvuga ikintu kimwe uzohomba ibindi uzushaka kuwamena amafaranga mugana uzohomba abantu nuzohomba abantu iyi myaka tumaze muri evenementiel suko ivyo twakoze byose byari byiza mugana uko abantu batubonye bakavuga ati bajya naho batanguye bimeze ukuntu kamembe baragiye bariga buhoro buhoro
n'abantu bo kwizigirwa bariko vuba. barevuriwa ntibasubira bariko inyuma. barevuriwa mugabo ico kintu kibi ni wakibaserva rimwe kabiri Eh, umurundi wese abazi inzira imutahana hica ngo ni evenement wa wundi ayaganirya wapi Ati wapi. ihombi itaraba ihombi itaraba Kandi S'il te bakaca plaît, bakubwira. umenye ko hari n'abandi baje ngaha ozi bakaza bakora evenement rimwe kandi nzi neza ko batazogaruka yego kubera ukuntu bavyigengejemwo umurundi yarababonye arababika quelque part kugaruka ntibigishoboka ntaho biba bihagaze Oh, lo, reka lo. twe dushimire vraiment aba namba numva nico gituma nama mvuga ni You are money, muhejeje Eba. concert mba n'umumenga umuja ku muryango mugahobera abantu bose batashe Kubisanzwe. cyangwa mukabaherekeza mukabashikana iwabo ozi je naze kugira iyo sensation iyo munsi jewe nzokora concert urabona ko ndavuga ngo amabisi ngo azobatoraho muri je ndayazane abatware bavuye muri concert nzoba nateguye hanyuma nje muri bus ngende ndabasezera bose imwe niko mba numva meze kuko nushaka kumva umuntu aguhereza amasahane mu mwanya wiwe wose tureke amafaranga amasahane atanu uraryoherwa ariko urumva ivyo kuryohera vyoba vyinshi nimushikira umu artiste ari ku stage urazi general aba bantu muri warakoze bariko barasara nkibaza okay nawe bariko basimbagwa muri vya vyondo hahandi nkarabariya mu ba VVIP nkamona bari gutya ahubwo ibi bintu nibikikwera ibi bintu biri normal kandi waratse kurira nakubonye kwera oya sinatswe kurira bijya ni vya bintu utaha uri umugabo ukarira wataririye muhira ukarira ukavuga ati niwe ibi nibikikwera mana ni ibi nyene waduhamagariye birarenze nta numwe bitabaye ko jewe nari nzi ko abarundi batarirana mugabo hari ibintu bigira urabona abantu batsindira mu nziyare canke agatsindira agacupa naturikishara ritse jewe urukundo abafana batweretse b'abarundi jewe narumvise narabaravye gutya nkumva muso zaragenderana mu maso birarenze aba bantu bazigiye tubatuka abantu bose babatuka ngo ntibakunda ivyabo ngo ntibagira ibiki n'ibiki aba bantu baraturyamyeko bona baraturyamako baravuga ati ibi bintu murabacu kugera 22h mata murataha ibaze Eve nakubonye uhagaze inyuma ya stage uri wenyene ryari ibyo musi avant concert après nibaza ko ari no concert ari kiraba mugabo mwari bwaje kuri stage igiya kabiri uhagaze inyuma uri wenyene uri umwe ndiyumvira shaga ifa ariko yumvira iki karasenga ariko sinayiko ndasenga kweli nibaza ko wambonye James na Daniela ahubwo bariko bararirimba kuko narahagaze hajya ndaraba abantu baje ndimvira aba bantu bariko barasimba mu vyondo kweli ndavuga aba bantu kwanda ninde yabazanye aba ni bande ko nabona amasura ntazi nabona abantu nabona ubwana bwinshi buko buranyuragira nk'imva abana bari kumwe abavyeyi babo bari urumva imvana n'aba bantu baje ngaha hari akana kitwa Kiriane papa wiwe cyari ibintu bidasiguritse wanga kazozo kariko karahere bidasiguritse vraiment je hajya nari muri wow kuri yumvira ati iyo bitabuka naragira mpe umuziki mugabo nk'umuziki oya kameme nayo kugira shock umuziki ndamaze guhura n'ibintu bikomeye gusomba ivyo iranka ko ndawuheba nako narawuhevye mugabo ntivyakunze ariko byari bikomeye ijya concert mu majambo make ijya concert yari katse public twarayibwira Alberike concert yaheze twarahuriye ahantu twari twagiye gufungura haca avuga ngo Gerike yavuga ngo tugire tutangure kuja muri Sweden ngo zande ngo Canada Alberike yabwiye ngo abantu ingene bakomye amashi ngo wame ngo muzojana ndabwira byari byaryoshe tu ku buryo abantu barabara bukumva umengo mwe muzeye turavukana mwe muri abavyeyi mwe muri abavyeyi mwebwe muri aba grandpare muri urabara ukumva birarenze abantu bawe ukamengo ebana yitwa ukabona Ozi yazanye ikiganiro citwa Majani ukavuga ati wow turateye imbere ukamengo Ozi yo ramuri bamushira ku dufaranga ukamengo tuzodusangira sha redemption ni muzi hano ndabagira asha uka message nako muzopfanya urumva ni mugende urondere iyo niyo revozi dukeneye ibi Victoria asigira ahantu twese ubu twumva tunezerewe iyo abavyo boshoboka twoja kubatega ati Victorious mwateye iteka igihugu na gospel urumva biraryoshe ukumva ko wowe ibintu ni vyacu nivyo rero bigabavuze
Alberike niwe ariko aracogoda ati jewe nabonye nyene banezerewe ati nukuri ndayinzi ko bumvise nabi niko bumvise ko hari ikintu kizoza kibatwara nabonye biraryoshe Oh lolo. Okay. Baye misi nzofi heze. Mugabo ku majambo doheje kumvira ngaha. Shaka kubariza abafana. Na jewe ndimwe umufana wa Redemption Voice. Concert yindi ni ryari. Ko twaryohewe. Nahazo ari mu mvura tuzoza ni ryari. Anachi wosha. Amani di Brazil wanje uta oya urumva duhejeje rya concert hariho amakomantere naguma mbona y'abantu ngo nta kuntu mwoduhamagara nejo mugire bijya nyene ngo nejo urumva bijya biraduha inguvu mugabo nagomba kubabwira twe kubera icyubahiro twubaha kino gikorwa kandi tububaha na mwebwe nimureke twitegure nimureke dusubire mwarabibonye twarasohoye indirimbo bariko rabibona tureke kandi twitegure irakwivuga ntibesha ntibesha muirabe natangaye bigabo ndakunda abarundi dusohoye indirimbo yitwa ntibesha mu ntango y'umwaka iyo ndirimbo maze muje kwiraba kwanza YouTube iyo ndirimbo iyo ndirimbo irakaze nze numva abantu mu makomantere ngo rero niho mugitangura kuririmba ari munyanze ngo muratanga kunyemeza ndakunda abantu babakunzi bacu ntibihisha nukuri ko Imana umurundi yo muhaye ikintu akeneye aragushimira nivyo ukuva hari untambwiye ngo MC ya major kuva wakora ibiganiro ni mbere ukoze ikiganiro nkunda ndibwira ko maze kuri ibiganiro wamukoze ko reka nanje ndinde abantu binje ijya mvura iri kiragwa s'il vous plaît bakabanza kurindirira concert ya Redemption Voice kwa Gerari para mu modoka kwa Gerari mu mamsteri maremare n'amaro yarakanye akoze cyane baravuga bati aha hantu turahugamira mu izina rya Yesu ziracika juice barugenda n'icana jipo msteri ndakubwira ati agiraga abonscript kuri portail wambonye nta bihangiye kurondera hajya kamwe ndagarutse bene nzibire kuko ndibuka ko uwari katwara security ariko umuryango yarambwiye ati ebana rasko biriko biratugora udupapuro twamaze kujoba sivyo hariho ntidushobora no gusikana neza ndabwa ni umviriza tugira dukore mu kwizera nta gisuma cyaje nga nibaduze hejuru hanyuma binjire kuko nta kundi kuntu turi bubijere kuri iyi mvura umuntu amazi imisogondi ibiri kaba katose babigize uko hinjira abantu nka 500 muri uwo mwanya imvura itaranahera ivyo ndiko ndakubwira ni mu gihe imvura itari bwahere hanyerera no kubwira abantu baguye ozi ariko barinjira muri kijya kibazo ariko vraiment tukiriko turayivuga dusenga Imana duhindurira ubuzima vraiment duhereze ibibanza bisimba oya ijo nico nagomba mvuga ahubwo il faut pas ko ba artiste tuzoza imitima ituzogwara amakrizi cardiaque kubera ducunganye n'ikire ku kirere n'ikirere kandi ivyo biradutuma nk'abarasiko bategura ibiteramo biratuma twese tugwa hamwe mu bihe bimwe kuko muvuga muti igihe ciza ni juin na juillet mugamusanga mwese niyo mwaguye mugaba duse agasare kakira abantu 4,000-5,000 vraiment kandi si vyata kandi si vyata 4000 tout personne na 4000 je numva umengura manuye ego 4000 hari abantu babakwitse ego nga hari ababakwiza hari ababakwiza mu Burundi ego sivyo batugire basi 12 bon nako ndagira modestie nyene ugura bivuze ereke ifoko tuguma tuduza population nako ndicisha bugufi yakavuga ngo araza abantu babakwiza kuko nabazi ko yabarengeje sawa hosije wewe na chambaza habeho sare habeho sare kutubesha abantu ari gana nabonye ngo urumva ngo nakagabuze concert ngo nje abantu ngo bagize ngo matike ngo midingo yari yaheze kandi je ninje raje muri concert abanye kwinyuma hari vide havuga sanga abantu nk'abana basarije bavuga ngo n'umwana muto kandi we rega nta tubwize ukuri hinje abantu bangaye manager ivyo vy'ama concert d'abord abantu babanza gufata bakavuga gutyo iki kintu bita entertainment canke industry nimba twokivuga gutyo kirimo ibintu vyinshi siko hariho umuntu aza kurondera umuntu ati mvugira ibi nshaka kinkura ari uza kumvugira ivyo twaravyumvise ari ama concert dushobora kujamo
ukumva ngo ngo yuzuye cyangwa umuntu yujuje n'abajournaliste babagishije n'abajournaliste we barakurihishije ni conseil imwe mu zindi n'ubu tuzokongera tukurihishe asya wadutera ubwoba gute nta na badge bagira urumva narasika aragacishije urumva ariko ico no kubwira coco twe conseil yacu kubera ko ngira ngo aba partenaire bose tusaba twumvikanye ko dushikiriza ivyo biharuro ku mugaragaro ntitwoshoka tuvuga igiharuro ariko abo turiko turavuga bose bararenze hama 12,000 savye sale 12,000 ni yari sale kasaba sale igomba yubakwe mu mirima ego vraiment yego kandi turayizera sale twateranya amahera twateranya birashoboka imitahe oya birashoboka bashaka no kwerekana aho tugeze Kinshasa kariko karuba intumbero ibintu byose ni intumbero kariko karuba Kinshasa ndiko ngira ndaguhereze bareme amafaranga biri kirubakako wumva umenga tuyateranije muri bwa busa hariho abarundi bafite amafaranga menshi ego vraiment ozi reka ndagusigurire ikibazo je maze gusanga mu barundi sivyo uyu muzi gituma alimentation ariko aragwira menshi nuko babonye uwa mbere yayitanguye niyo sale twubaka imwe hazoza izindi 200 nukuri zizoza sindababeshe mugapuro mama nibarambe atangurira abandi uwo rero niwe ndiko ndarondera uwo ndiko mbirukanga nawe abarundi erega raswereka ndababwira hari ikintu byantangaje n'abantu ntababariye ahubwo kumbure reka ndababwira ibintu ntababwiye ikiganiro muri kwa kose ari ibintu ntababwiye wari warasaka muri abandi ivyo bintu rasikavuze ngo abarundi bakora ibintu kubera babonye undi abikoze muri kampanye yo kurondera ama sponsor muriruka hana hariya mudodora hano hose hashoboka n'ahadashoboka murondera sponsor abantu barabimye swati ntibabizeye swati ntibabona ko bazokunguka mugabo nabo nyene il faut revoir ama stratégie n'abantuzeya n'abantu bakora muri ivyo bisata bijejwe communication marketing n'ibindi kubera nabo nyene barafise utuntu two kwiga no kwameliora nabo nyene nka twebwe nko tudufise ukazibona umuntu Gerard nagiye mbona company zahaje ije gushinga amantuzeya umunsi wa concert irazira yashinga candagenda ndabaza mwavuganye nande urumva twavyumviriye twubaha sponsor jewe ndavyumvira ndabwira kuraho ibi bintu ofete badufata nk'abantu batazi ngene ibintu bikorwa tuba abantu biviriye mu kirere swate bababona kari abavoyu abandi bakababona kari abantu abana bacirondera batazi ngene bikorwa twarakwandikiye lettre officielle ntiwana twishura agasuzuguro urumva ntiwana twishura ozi ndaguma ndakubwire d'abord urumva oya se kuvuga ngo ntibari banzi ntiwana twishuye tuze tubona ngo uje gukumanika ibintu ucu tubwira ngo ndaza kubaha aya mafaranga ntabwo ntikwa n'amafaranga yaciye avuga ngo ndabaha amafaranga ndababwira ntumviriza babonye ama stand nga ajya ama stand dusama contrat dufitaniye ya exclusivité kuraho ibi bintu mwari kuba mwabitubwiye baratekeye baragenda kandi ni company ikomeye ngaha je diva nuri kuri ko abantu bafonctiona gutya ntibazi ko umuntu yakwandikiye une lettre umwishura nike ukamubwira ati twasanze byogenda gutya hamauzi turiko turandika makete tudepose tuja gusaba sponsor ma company akomeye ngaha inyishu baduhaye uzi ndashaka ndabivuga kuri televiziyo bavyumva mwebwe dushobora kubaha kubera ko muririmba ibintu biri discriminatoire ikibazo tukiraho kuva ryari ibintu vy'Imana biri discriminatoire muri kino gihugu cacu no mwibwirizwa nshingiro ubu yari byo duherako ahantu hose ivy'Imana twebwe Imana ko tuyemera ngaha mu ivuze ikibanza cya mbere ariko mwebwe ntidushobora kuba supporting kubera muri ibintu biri discriminatoire je nkaca nive umuntu aririmba igiti c'est pas discriminatoire uririmba parti imwe y'uko umuntu c'est pas discriminatoire nkaho umengo twebwe tuba twamutumye urumva umengo twese twamubwira ati dukunda birabura cyane dukunda binzobe turirimbira ibi c'est pas discriminatoire generation narababaye oya birababaje no kuri ihangane aba bantu turavuga na colonisation bababarire ozi je ndashaka n'ikindi kiganiro tuzobivuge n'abantu b'amakampani baze baraza tuyage dusubiremo cyangwa batubwirira parti bakeneye iyo ariyo
nanyene tureko ine twogikemurira erega je narimviriye none baba abantu twirwa turavuga colonisation abantu ntibatahura colonisation bafise mu mutwe wabo uragenda ukiyumvira ibintu umuntu kanaka ibereye mu gihugu kanaka yiyumviriye kubera bo b'umurongo wabo baza barakuye imana mu bintu vyabo ugacuza natwe ngo ivyacu ntidusponsoriza ngo ibintu ngo hari n'abandi bavuze ati genda mukure iryo jambo gospel mushiremwo la musique positive moi je me dis non quand même à un moment donné mutegereza kurevoya ama stratégie n'ama principe mukaraba ibintu bibungukira twebwe twagize show ozi umbabare kwiyemera ya mbere y'umwaka yajemwe abantu ba mbere benshi mu ma concert n'ay'abanyamahanga benshi bagiye baraza hatwara yagiye mutwara yabonye uyu ari mu bayategura Rasco concert ya mbere yaronse abantu benshi yari concert ya Redemption Voice niye company to kwifuza visibilité aho hantu gitangaje nuko abantu je banabonye muri concert ni babandi usanga baje no kwa naka muri concert yindi kwa naka ya public muje gusponsoriza ngo mushaka kwibona ibintu byanyu niyo yaje muri concert ya Redemption Voice donc je vois pas qu'on erega ozi umugani wa foko bahindura inge ndakubwira iki erere bamagira biyumvira ngo concert ya gospel ni concert y'abanyeshengero ni concert y'aba bandi baje oya ndacaguhereza ikintu ico kumenya bobo afeli yabo no kumenyekanisha sivyo no kumenyekanisha umenyekanisha yaba ntazongera mvuga amazina yaba ari compagnie telefonique nyimba ari assurance nyimba ari banki nyimba ari iki nabo bantu nyene rega babashorera nabo nyene babashorera kiretse ibintu by'inzoga ngira nivyo bivuga ngo tuzana muri ego hama bakibagiwe ikintu kimwe abadandaza inzoga barafise tutambiye hari yababwiriza itambiye kandi nazo nyene zisohoka hanyuma ikindi kinomenya nimba ari abantu ba mbere basigaye bita ama concert ya gospel je maze gutegura nyinshi ndabatse abo duhurira muri sekira ndabatse muri gospel hasigaye hazamwo niveau iri plus élevé ya public yari sandwe ijano muri sekira muga muri gospel ikaza ku bwinshi birengeje urugero yari yakwiza musobeko hagaze yatebeje erega ozi professeur muri kaminuza ntabwo erega ozi erega ibi twebwe nuko tuba turiko turiga gutandukanya ibintu siko urabona nyakubahwa iyo ari kuraba stade intwari ingene aba yambaye ni tenue ijanye nabije agiye kuraba mirima afise ingene yambaye patiri murashobora guhurira ahantu muza musanze ntumenye ko ari we canke pastor bivanye na tenue umusanzemo rero ushobora kubabona aba bantu bose biterera inkuru gucya abantu bashavuga ati nabantu baba artiste nubugenegene oya abantu bari serieux kandi bari serieux nabahanuzwa jambo nabantu kwizera muza musanze tugiye kugabanya ubujuje no reka none mwabantu emission ihera canke ntihere ega tuyirangize okay rero kubera ko emission igomba ihere twashaka kumusaba manager Rasco aturimbira akaririmba kamwe ka Redemption Voice jewe ariko arageze kwihera jewe ariko ndirimbe sindikunda nakuraba niwabona nakibigira kwa kundi ni kwa kundi nyene umenye niko reka nje mu myitozo aje igagenda umuririmbyi watari okay twagiye aha ni mu ntangure ndabarojanye Herve kamata mikro we sauver l'homme we yavuze kurimbaga hamagara je uba wayiguye ko ndagukurikira tu reka no abanda guta mu mwonga mubisa ya kurimba tubyiwe dusorera oya aha nimwishije ikiganiro kandi kiragiherera Rasco ririmba je vya vrai oya ni sinibaza uzi kuvuze tangura bigabo cyo tugukurikira none ntangurira herega jise ako wiyumvamo nyine none Rasco reka ndaguhanura mwana wa mama ikijuju iyo gihoze bacita ikinyabwenge nihore mama babati hajya kijyamanye kijyamanye amatara hajya ujavuze ati hamwe yitekereza adakunda kuvuga
mwana wa mama irekere kuririmba shawe Rero n'undi ewe hajya utegura amashu bavuga ati hajya ujya ni inzobere muri bijya bintu ababizi ego ntibigeze untererana Ara n'undi muririmbyi wacu kera ahantu hari aho yakunda kuvuga ngo rindira ndabahegane nta gitari gihari nturirimbe itarimwo ego vrema rindiye mani nkijije bino bintu tubishire ku yindi emisi kurikira sanzwe Atushe bakunda kwinde- kundusha ego urumva kandi rero burya Yves n'umwigisha vraiment ariko amahicigwa Uzimuga, ubu nta marepetition nzosiba oya ifogira iti muga rasiko niko bavuza biramuryohera aririmbye yivugirije ego uri umuvuzi za motorora meni motorora ati motorora jewe kuri gitari bazarsene Jewe imyaka vrema. byaheze ndamwigisha nashaka gushimira sindavyibagira nshaka gushimira abaririmbyi b'abarundi kandi mumbabarire abo nshimira ndabavuga amazina Herve nkibagira umfashe Twende. nashaka gushimira B-Face on the floor on the floor nashaka gushimira Mr Champagne Herve nkibagira abo dushimira unyutse nashaka gushimira Big Fizzo okay nashaka gushimira Sadbi hari uwundi twongeramo Arafro Arafro n'umuntu wacu okay nyibutse uwundi n'abandi biyumva nashaka kubashimira cyane ingene mwerekana yuko uyu muziki wa gospel muwuzi kandi muwumenyekanisha nukuri iyo Fiza ashizeko ikintu cacu ndabifata Masterland nani uyundi yitwa nde umusoliste Andy Mwag. Ingene mwerekana ko muzi ibintu vyacu twe hari birarenze n'igihe dusohora indirimbo bakaziposta wangu bakaziposta arafro baranaziririmba nukuri tubashimire gose nimba bazoraba ikiganiro batakiravye bazotubakatira utuntu batutubahere nukuri vraiment n'abantu bacu n'abantu bacu kumbure ntitubashimira ngo tubibabwire muga mumenye ko tubihanahana twagira ico tubivuzeko ko mwerekana yuko uyu muziki murawuzi kandi ko ufise ico uvuze mu muziki w'igihugu turabashimiye cyane vraiment mugare kuri kurashima nanje kanshimire Blue Amon Yes. kuri twavuze abantu batagize ico bakora batubwira amajambo batujuragiza ngaha na hariya kandi murabitebako turabiteba biranadutsitaza biradukomeretsa bamwe ni hamwe nyene tugukomereka aho kantu twagakuye cyo gukomereka twese yo turi nibikorwa tukabandanya no kuri Blue Amon yakoze sinovuga ibikoringa kijya giteramo categuwe n'amafaranga menshi n'uburyo bwinshi natwe twagikoze tumerewe neza tutavunika cyane kubera Blue Amon ivyo yakoze nukuri turabakengurukiye cyane hama dushimire Uganda Airlines yari yemplitse cenda heba ndibaza none aba bantu bafise inyungu yahe muri ibi bintu kandi hari abandi bashaka kujuragiriza ngaha gutya na gutya ugasanga ntagize kivamo nukuri tubakengurukire cyane ego muri abantu bacu n'andi makampuni yose afise ico yadufashije nukuri Imana ibahezagire cyane dushimire abantu birangora izina abafana bw'abantu nyene batu public dukurikira gukora concert mukaza yari ibintu bidasanzwe vraiment kubera urashaka gukora concert abantu ntibazi ariko abantu baraje bararinda imvura barayirindira concert irahera ego twaragize ibintu vyiza twariteguye neza ariko byose mwaravyakiriye rero murakoze cyane twe tubemerera ikintu kimwe ntituzobahemukira tuzoba serva neza tuzobaha indirimbo zivuye mu ijambo ry'Imana zisimizi mu ijambo ry'Imana zibafasha mu buzima bwanyu bwa misi yose urumva ziryoshe zitambika musengera ko tuzobaha indirimbo izoroshe nazo nyene zoroshe zose tuzobaha indirimbo zose bikenewe ko tubaha ntituzoba maramaza tuzobatera iteka mu Burundi mu makungu turi kumwe ako kantu ko mu makungu ntitwigeze tunakavuga tukabike reka tukareke dushimira abajournaliste mwarakoze kutwakompanya nibaza ko muri ba mbere ibiganiro byinshi bitanu urumva ikibazo nagize twarabahamagaye kugira tubaha amasertifika uzi niwe yaciye asiba
yari Dubai yarasivye yari Dubai urumva bazoyizana turi abantu bimanika ngaha babanza unyereke cadre yawe wateguye kugira tuguhe certificat nizuzosanga wayitekeyemwo ibitumbura kuzogomba canke agasukari dushimira abajournaliste barakoze cyane kutwakompanya muri urwo rugendo rwose je nabonye conseil yari imeze nko gutegura mariage niyo nabonye umuntu ashama ingufu zose ugahamagara abantu bose ati mfasha rero mwarakoze cyane sinde gusubiramo ngo ndabadondagure kuko twaragifashe umwanya ukwiye kubashimira turatunganya n'umugoroba wo kubakengurukira kuri turasuye kubashimira bigabo hari abantu nashaka ko dushimira ngaha ku radio kuri televiziyo aba pastori burya turi mu masengero barongowe nivyo nukuri baradusengera twebwe dusanzwe dufise groupe ya intercession nka Redemption Voice isengera uyu mugwi atakindi ari kudusengera tugasengana ariko aba pastori nabo turazi yuko mu buryo bumwe canke ubundi baradusengera baraduheka mu bintu rimwe na rimwe niyo tuba tujana mu nzira zose aho tuba turimo aho tuba turi turazi yuko baba bizi kandi baradusengera nabo nyene tubakengurukire cane ego bon kandi kiraheze ndashaka gushima nanje reka d'abord reka manda batera intege kwani bazi ko nawe mubwiye Yves arafa pasi ati muri ko murakora neza vraiment ko murakora neza kandi twifuza ko twebwe abafana twifuza ko muwandana kuri umuriro nyene ntimuze mugabanye canke ngo mumve ko twakoze gose uburere reka vyitware uyu murinde muri ko ni mu bandanye aba blaze nkarasko bane bafata mugongo babashigikira ariko kandi namwebwe muze murishimira rimwe nako muratesa vraiment muririmba neza muriko murashamwe ingufu cyane muri promotion muriko murakora vraiment kandi nibaza ko ejo muzobona inyungu z'ivyo muriko murakora uyu munsi reka nshimira abantu baravyima twe emission ndende gose ndende umuntu yashoboye kurabiye emission yose akayiheza d'abord yego vraiment nuko numukunzi wa Redemption Voice wa vrai kindi naje numukunzi wa Siren Vibes wa vrai kuko umuntu akugabira amasaha yo abiri ana amasaha menshi abo jaba yaguhaisha navyuze aba yaguhaye vraiment amasabiri nta kibazo kazi bambisi bya Redemption Voice byose bavuze bakakabiheza yego vraiment aiga abayitanze bavuga araza kubyumva yego cyane yego turamushimye gose umuntu muri babiri batatu muri abantu bazima muri abantu bacu Imana bahezagire gose merci kuri Redemption Voice kwa mwaje kutuyagira ku bya concert yanyu mudutegura na concert yindi ndirimbo zindi ziryoshe ego none nshimira naje nuhaguruke ndabizi ndashimye gose Rasko asante reka mpumirize turamushimye je byanga byaratunaniye kwihangana Imana gukiza gripe ariko namandinga Imana inkize gripe hanyuma hapa ni nyumbani tu tume dusubira guhora no mu bindi biganiro byinshi biriko biraza bikoze mwebwe hari ibintu muzinanye mutu tutazi nabikubwiye ni manager wa Siren Vibes ni jewe manager ni jewe manager rero nta bintu bituma ukenera abantu banegose abikeneye ayandi matara agira voke oya ndavyanse ku mugaragaro imbere ya televiziyo ndavyanse ndetse ikiganiro bagira bakigure wumva nawe wavyemeye murashobora kunegosia ega Yves n'umugenzi wanje kuva nkiri umwana wo ducamwo ega nkiri umwana Yves sigura ko ntashobora kunyiba oyiba wongira nabi aba bantu bize hanze igifaransa bandika cyo tuyobera abantu bize hanze igifaransa yo kitwiba reka twigumiruko none d'abord wambajije ngo no kwiba ntabizi iyo yize niyo waruri ntabizi niga kamwe hariyo nibiga kamwe kwe rapi yo basha nukuri ko Imana bayicane turabakunda gose turabahobereye mukamubona twabarambiye nta kundi mutubabarire vraiment mutubabarire nababwiye nkangati bano bati baratera inkuru sana vyaryosha turabandanyiriza uzi ugibona umuntu yanditse munsi ngo mwaturambiye abiravye aba yabiravye ego kandi kuri uwo muntu aza kuvyandika turamukunda gose kandi Imana muhezagire kandi ntutinye kuvyandika ego nibagutomatiza babona batera intege hama nanje reka ndabaseze ok, Siren Vibes bisous on vous aime beaucoup bye bye.